tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Nagomba ntangure icigwa gishasha nipfuza ko co duherekeza muri ino misi. Iyo tuzanye icigwa imbere yuko tugihabwa, dufata umwanya wo gusenga Imana kugira ngo Imana dushire ku mutima ikintu mukeneye. Rero igicigwa tugombe twige kuri bamwe kiri prophetique, kirafatanye n'ibihe murimwo. Jesse ndumuvugishwa na ministère prophétique mfise, mugabo ico mfise ndakizi. Ndumwungere kandi igihe cyose nje kuvuga imbere y'intama namavuga ibyo bakeneye. Ntibisaba ko nakubonye ubuzima urimwo kugira mvugane nawe, ntibisaba ko nabonye ubuzima urimo kugira mvugane nawe. Nama mpabwa icyanya intama zivyagiramo. Rero uno munsi iki ni cyanya tugombe tuvyagiremo muri no misi. Intambara nyinshi zizobangurukana hejuru ubuzima bwawe. Twari tugize turiko misi turiko turi igicigwa kidufasha kwezwa, gutungana, gukorera kuri character zacu. Ariko muri iki cigwa nzobigisha ibintu by'impwemu byinshi. Iki ni cigwa kiri spirituel cyane. Iki ni cigwa kizokomera gose. Nico nise le combat spirituel. Tumwe twiga ico twise le combat spirituel. Mvuze intambara yo mu buryo bw'impwemu, cyo intambara y'impwemu biratandukanye no vuga intambara yo kwizera. Ndashaka kuza umunsi umwe nkigisha ico no kwita combat de la foi. Mugabo biratandukanye gose n'iki ngomba nigisha combat spirituel. Bari mana gumenda babwire ko impwemu zihari ni nyinshi cyane. Impwemu zihari ni nyinshi gose. Ku bantu bamaze gutahura ingene isi impwemu ikora, barazi ko hariho, sinzi ko nozita amamiliyoni y'impwemu, mugabo hari impwemu nyinshi gose. Impwemu zihari zirasumba n'abantu, ni nyinshi gose. Muri izo harimo impwemu z'Imana no kwita abamarayika, ariko hariho n'urundi ruhande niko nzona hagararako cyane, uruhande rw'izindi mpwemu zigwanya ubuzima bw'abantu, zidashaka ko prospera, zidashaka kubaho ubuzima bw'Imana, zidashaka kugendera mu kuri umaze gutahura. Ibintu byinshi bibosha abantu si caractère. Hari byinshi atari caractère, hari byinshi atari ibintu. Caractère shaze kuvuga ingeso, ibintu kanaka bagiye bararereshwa, mugabo hariyo n'ibindi bibataka bumva ari ubushobozi bubasuba. Ibindi ko ndababwira ndazi ivyo ari byo. Umuntu atarabatake n'impwemu arashobora kutamenya ibyo ndiko ndavuga, mugabo umuntu amaze kubatake n'impwemu arasobanukiwe neza ibyo ndiko ndavuga. Impwemu niboneka, ntizokwigera yigaragaza gutya, mugabo impwemu ifise ubushobozi buza ku muntu hama bukamukondisiona ingene abaho, bukazana amadesire kanaka muri we, bukazana ugushaka, akumva agomba ibintu. Hari abantu bafise inyota atari kubera banyoye inzoga, ari kubera hari impwemu y'akaborerwa iri hejuru yabo imutera, ukamenga yamize ipasi, ukamenga indani muri we hari icyaka atoshobora gukontrola. Hari abantu bagendera mu busambanyi atari kubera umubiri,
jare ni besoin y'umubiri. No, hariho abantu bagendera mu busambanyi kubera impwemu iri muri bo ibatera, ibanyoteza ikintu nk'ico. Hariho abantu bafise ikibi, méchanceté iteye ubwoba, mugabo atari kubera gusa ikibi gisanzwe kiri mu isi, mugabo ari impwemu vyatanguye umunsi kanaka. Abantu bafise umujinya, atari umujinya gusa bimwe twokwita ishavu. Hano bafise ishavu, atari ishavu gusa risanzwe bijya umuntu wese ashobora kugushavuza. Hari abantu bafise ishavu mugabo ishavu rifise source, ari impwemu imufata. Iyo mpwemu imufashe, ugasanga imufashe nasubira no kwibuka n'ibintu bimushavuje, nasubira no kwibuka ko vyomugirira ingaruka mbi. Hari abantu babayeho ubuzima kanaka mugabo ari victime, ni mpwemu kanaka zataka ubuzima bwabo. Ibi kutabimenya nuguhitamwo kubaho nabi kudashaka mu buzima. Ibi kubitahura no kumenya aho uhagaze, no kumenya ibintu intambara urwaniza arizo, no kumenya n'ivyo wogira kugira ushobore kuzinesha. Muri iki kigwa rero nzoba pratique kandi tuzofata n'umwanya uhagije gusenga. Nzogenda afata umwanya wo kwigisha, mugafata n'umwanya wo gusenga. Nk'ivyo ngomba kuba nigisha nk'uno munsi, ukwiye kuguma wiraba muri ivyo bintu, mbega mu buzima bwanje n'ivyo bihari. Hama biri mu buzima bwawe, tuza gufata umwanya wo gusenga, diringa niyo mpwemu. Hari ibintu bidakeneye ko winginga abantu. Ari abantu babaye mu bukene, atari gusa ko badafise potentiel yo gutunga, mugabo ni mpwemu. Ama opportunité yose amuca mu myanya y'intoki, ivyo yogerageza vyose amasanga bidakwiye, yama yirotuva bica ahantu bikabirarenganya. Alors ibi rero ngomba kuvuga, urafise intérêt kunyumviriza. Ubuzima bw'impwemu nibwo buganza, nibwo buri hejuru y'ubuzima buboneka. Ushobora gufise ubwenge bwinshi, ushobora gufise mbere n'inkomezi nyinshi, ushobora gufise mbere n'imiryango ikomeye, mbere ushobora kuba ufise n'inkomezi z'umubiri, mugabo ukirotuva minsi yose wama wisanga mu kinogo igihe cyose, gisanga mu kinogo igihe cyose. Wanashima mbere wanakijwe, mbere wanasenga, mugabo ukama wirotuva ahantu quelque part mu kinogo. Alors hari abatizwa bamwe bahisemo kwinyora iyo si, bavuga bati ivyo vy'imwemu nta kibazo, igikomeye nuko turi abana b'Imana. Mugabo uravye ubuzima bwabo ukaza gusanga hari ibintu bibakandamije, avyemera atavyemera, hari ibintu bibakandamije. Ahanzo hagarara ku bintu bitandukanye. No munsi ngomba mvuge ku mpwemu zishobora kuganza ibibanza kanaka, ngomba mvuge intambara z'imwemu mbwa zifatiye ku bibanza kanaka. Ikindi gihe nzofata umwanya wo kuvuga intambara z'imwemu ziva mu miryango tuvukamo, tubayemo. Hama ngene nerekana n'ingene ushobora guhagarara no gutsinda imwemu nk'izo. Mwibuke turi mu mwaka wacu w'insinzi, uduha akamo k'isinzi. Praise God. Rero nukwiye kuba umuntu adafise icyabizi ko ibi bintu. Haleluya. Ikintu cya mbere ngomba gutahura nuko utahura ko ibibanza byose ntibisa kandi ntivyirebanga. Zavuga ati ibibanza ntibisa. Iki kintu ndagomba kwitahana. Ibibanza byose ntibisa. Uvuye ngaho kagenda mu Rumonge, mu Rumonge ni hasa no ngaho. Uvuye ngaho kagenda Igitega ni hasa no ngaho. Nuko ndikonja kure. Uvuye mu Kabondo ukagenda hajya mu Buyenzi, burya ni hasa. Mbega bisigura iki? Bisigura ko impemu ziganje aho hantu si zimwe. Ikiyatandukanije samaza hubatse, suko hamwe yakanye cyangwa handi hashusha. Ikiyatandukanya ni impemu ziganje aho hantu. Inzu yawe n'inzu y'iwacu ntibisa. Ikibanza udandarizamo ico je ndandarizamo ntibisa. Amabarabara yose samwe. Ushoboye gufata ibarabara kanaka ukagwana intambara kanaka, ushoboye gufata indi barabara kanaka ukagwana intambara kanaka muri iryo barabara. Amashure yose samwe,
impwemu ziganje mu mashure si zimwe. Ushoboye kwinjira mu ishure kanaka igihe utamenye ingene bikorwa muri iryo shuri ukamu victime y'impwemu ziri aho hantu. Ndakubwiye ko ibitaro byose bidasa. Ushobora kujya kuvyarira mu bitaro kanaka ukahasanga impwemu kanaka, ukajya ahandi ukahasanga impwemu kanaka, amakaritiye yose ntasa. Alors nimba ibindi ndiko ndakubwira ubitahura, ukwiye kumenya ko deko ushitse ahantu kanaka ukwiye kumenya ingene ufata ku karere ukakaganza. Unyoro ingene ufata ku karere ngo gakaganze mu buryo bw'impwemu, uzoba victime ahantu. Tugize kumenya ingene winjiye ahantu kanaka ufata ikirere cyo mu cyaho hantu hama ukahaganza. Praise God. Aya iyi si ntisa. Shatse kuvuga iki? Worima ngaha ukimbura, ukarima hajya ntiwimbure. Womenga nishimwe kandi hariyo vuge gute, ibintu bikenewe muri yose biriyo, ibintu bikenewe kugira igitegwa kigira ubuzima biriyo. No ngaha ibintu bikenewe kugira igitegwa kigira ubuzima naho nyene biriyo. Hama aho katera imbuto nziza, naho katera imbuto nziza ahikama hajya ntiyame. Kubera iki? Aya masi ntiyirebanga nayo nyene araganjwe. Ushoboye kudandaza umuntu ho ngaha akadandaza kunguka, wewe mukwikirana ugatekera ukomoka. Ibibanza nibisa. Nigeze kumva témoignage y'umukozi w'Imana umwe yitwa Apotre Paul Gitwaza. Avuga ko hari mu myaka ya kera azi no mu Burundi aje kuvuga ubutumwa, ni ntari kwezi zose mushobora kuba muyizi. Aje kuvuga ubutumwa, yakirwa n'umudamu umwe ngo yakora muri Egidezo. Hama mutwara muhiri wiwe. Amutwaye muri wiwe, umwanya yinjiriye mu rupangu rw'uwo mudamu, aca yumva ijuru rirugurutse. Yumva atanguye kwakira ama revelation. Yumva atanguye kugendererwa n'Imana mu buryo bukomeye ari muri iyo nzu. Hama avyuse arabaza umudamu ati, muri ino nzu hari biki? Ko numva umenga kuva ndahashitse hari ukuntu abamarayika bamvisita vyoroshe, hari ukuntu revelation ndayakira vyoroshe, hari ukuntu ibintu byose numva vy'imwemu umenga biranyegereye. Hari habaye iki ngaha? Ahameze gute? Cyabwiye ati hano hantu umugore yarafise ibanga. Mu nzu wiwe yari yestaye utubafre mu makwe gutya, haguma amashimwe 24/24, amashimwe umwanya wose, indirimbo zaguma zivuga. Uwo mugore yari musenza akomeye cyane. Muri iyo nzu vyari vyoroshe kuhingiye, connection spirituelle iroroha cyane, irapasa, iranyaruka, biranyaruka gose. Urabizi uko nyene yinjiye muri iyo nzu, wo kwinjira mu yindi nzu na revelation rufisika kigenda. Wo kwinjira mu yindi nzu wahurota nuswe no kurota. Wo kwinjira mu yindi nzu wahora werekwa ukamenga biri zose zawe barazitwaye. Kubera iki? Ni kubera ahantu hose ibibanza byose ntivyirebanga, bivana n'umuntu yabaye imbere yawe akashira imwe mu kanaka. Burya ndiko ndigiye mu mwanya tuhava dusenga. Praise God. Nimubone nk'ahantu turi, ibi bintu tuguma tuhavuga, aya maruwaje tuguma tuhaduza, aya mashimwe tuguma tuhatuza, hari ibintu bitoshoboka ko bibera hano hantu ngo biprospere. Aha naho twohava tuzohasiga impwemu. Iyi mpwemu y'Imana izosigara ngaha. Nicyo gituma ari ibibanza bimwe bimwe ushobora kugendamwo uje nko kwakorera igikorwa cy'Imana, ugasanga impwemu ziri aho hantu sizo kukuresista, ahubwo nizo kugusunika. Nga ushobora kujya mu kindi gisagara wagende kwakora igikorwa, ngo ugasanga hari abandi bantu bakwitanga imbere ahantu ngo bahazamura impwemu atari Imana. Uhageze ugomba utangure kugwana n'impwemu kanaka. Iyo mpwemu igamije kukuresista kugira ngo ntuprospere, kukuresista kugira ivyo kwakora ntibije imbere. Alors uhageze ibi ndiko ndakubwira utabimenye, nibisanguza ubwenge, nibisanguza ama strategy meza, nibisanguza politike nziza yo gukora ibintu. Deko ashitse utazi kugwana intambara z'imwema wantu, urashobora kwinjirana ukumva ko ikirere kitari favorable,
kumva ko ibyo uriko urakora biriko bise kantu kanaka. Ivyo umaze kubimenya uri umuntu w'imwe mugashobora kudetekta ico kirere nk'ico, nshuti yanje nagomba nakubwire yuko urashobora kudomina hejuru y'izo mpwemu ziri ahantu. Burya uwo munsi ngamije kuyigisha kuganza hejuru y'imwemu ziri ahantu kanaka. Ushobora kwinjira mu biro vyinjiyemwo uwundi muntu, uwo wundi muntu yatanga ibimazi ahagira ama alliance, nibaze ngo rufeti kasose ngo hasigaye uko nyene impwemu n'ibicaniro yahagurukije aho hantu vyovyo bisigaye aho nyene. Winjiye nk'umusivile ukaba nk'umusivile, shatse kuvuga utari umuntu ari spirituel, hama ngo ucoye kudetekta ikirere kiri aho hantu, hama ngo ugisenyure imbere yuko nawe uhetablisa ikindi gicaniro. Nagomera kubwira ngo ushobora kuba umuvictime, ushobora kuhakora ukwezi kumwe, ukwa kabiri bakagusezerera. Atari uko utaruza akazi, atari uko utaruvuza ubwenge, kubera ko ari imwe mikuresistiri ngaho, si wayishize mbwa wakwitangiye imbere, yasize etablish iki gicaniro aho. Haleluya. Abakristo benshi nafise ubwenge, nafise ubumenyi bw'ingene ibintu vy'imwemu bikora. Muganga ndababwire ngo ubuzima bw'abantu 90% ni buriko buragenda iyo bashaka, buriko bugenda imwemu basanze aho hantu zishaka. Mw'isoko nibiriko biragenda uko abantu bagomba. Hariho uruhande runini, hemu nakubwira ati ukamwigisha ama principles, ukamubwira turatanga dima ati ndayitanga, bati wakora cyane ati genda akora cyane mbere n'ugana inyuma y'abandi. Kumubaza ati urangura neza ati ndangura neza, mugabo mubaza ati hari kibazo nyabakino ni kutekura prospera, nawe nyine niyo kubwira impamvu atakira prospera. Kubera iki? Hari impemu zimuresista aho. Bani Imana utabimenye ibi urashobora kumara ubuzima bwawe bwose wizunguruka kantu kanaka, atari uko utari. Narumvise umukozi w'Imana umwe, nditse moya juri umukozi w'Imana umwe yashingiye, mbwira ati je naragiye gutanguza ishengera ahantu, yari umuprofete, ati naravugishwa ku buryo niyo ntayi wavuga ati naravugishwa ku buryo ashobora kubwira umuntu ari muri ville nahagaze nk'ubu turi ngaha, nahagaze n'ivyo ariko arakora wagenda ukamusanga aho nyene. Ati narifise dimension prophétique iteye n'ubwoba, atariko eglise nigeze irenza abantu 50 hamwe niyo dimension prophétique ngana gutyo n'ama miracles ateye ubwoba ariko arakoreka abantu, mbwa eglise yo nigera irenza abantu 50. Hamwe igihe kimafata umwanya wo gusenga avuga ati Seigneur, ibi ni biki? Turavuga ubutumwa bwiza, amavuta y'Imana ari ngaha, ibi bidasanzwe biri hano, none hariko hari ikibazo nyabaki. Mwemwe mubwira ati aho hantu uri hari ikibazo. Aho hantu si ikibazo cyawe n'ivyo muriko muragira, ni ikibazo cyawe muriko murabigirira. Hari ikibazo aho hantu. Mwemwe yaza kumwishyura ati hari abantu babitangiye imbere, betablishije igicaniro ngaho, nico kibaresista. Hari abantu bavyifuza kuza mugabo bakazibirwa n'impemu batazi. Ibi vyabaye kuri umupastori, bishoboye kuba kumudandaza, bishoboye kuba ku muntu kanaka. Umuntu ashoboye kwinjira mu nzu, urabona inzu, iyo nzu yayinjiramwo ubwo nyene bahora bakundana n'umugore ari umusheri ishushu, ubwo nyene intambara zikaba ziratanga umutwe ku wundi ngumu ku yindi. Mugabo sibo, ni impemu iri aho hantu. Narigeze kudelivera umumama umwe ambwira ati pasa mba ahantu mu nzu, uhereye umunsi ninjira muri iyo nzu naciye ntangwa kumeneka umutwe, ati kandi zose muri urwo rupangu umutwe ucuhera, ngarutse muri urwo rupangu nkaryama umutwe urameneka gushikaho makwa guturika umutwe. Naragiye ku baganga bose byarasa, ajya kwisanga hejuru y'igitanda ciwe ahantu yaryama munsi hari umuntu yashize igicaniro kanaka yamwitangiye imbere. Kubera iki? Kubera ndiko ndavuga ko abantu bose ntibizera, abantu bose si beza. Narimvuze ko abantu bose atari beza, abantu bose ntibizera, ntibizera Imana turiko turavuga, bafite izindi Imana bizera. Igihe gitangaje kino misi yonaza mu ngoro y'Imana afite agaheko ngaha akicara avuga ati ndabimixa ari bibiri, ivy'Imana sindabite nga nivyi n'agaheko nako nyene sindagate. Ushoboye kudandazanya n'abantu yicaye ku bintu utazi nga bigamije kumuzanira abantu no gupusa biwawe,
bakuva. Nigeze kwa n'umupastori mu gisagara cyo mu Rumonge, arambwira ati pasa tije narafashije umuntu, andiko ndabigisha muri binyere bya tuza gusenga, ati tije narafashije umuntu, ati umuntu arambwira yagiye atanguza restaurant ahantu ayishize ngaho haruhande yiwe hari undi muntu afise restaurant, aca aramubwira mu majambo yumvikana, aramubwira ati wewe mu kwezi kumwe uzoba wugaye, mu kwezi kumwe uzoba wugaye. Icyantangaje rero yari umukristo wo mu pastori. Hanyuma yibaza ngo nivyo gufyina, avuga ati none ugaye gute, mfise abakiriya bararenze, yarateka agasubira agateka izindi zaheze, agateka indya abakozi bagateba bakaruha, hawe agateka shareka tinoma nugaye gute. Muko kwezi kuramwo umunsi umwe yariko aratekera amasafuriya ataye iwabo, yambwiye ati nazinduze igitondo kimwe ndabura umukiriya n'umwe, indya za mbere ndazisesa, ndasubira ndatonda ikindi haza nk'abakiriya babiri, indya zose ziraseseka. Woshobora gute naho hantu gute umaze gusesa ivyo kurya bingana gutyo? Ivyo rero kutabimenya, umenye n'ingene urwana navyo, ushe kwiro tuva muri kankiyo, ushe kwisanga uhagaze ahantu nk'aho, ushe kubugize n'igihe usenga utazi impamvu. Nyumviriza abantu Imana, ntabwo ndabwiye ko isi y'impemu iri rero kandi irakora, kandi kenshi bakizwa tuyizi mu ruhande rumwe rw'ivy'impemu nyene vy'ukuri, ubwo ndabwiye ko n'undi ruhande rw'ivy'impemu atari vy'ukuri. Kutabimenya niko gukubitwa hasi nyene.